Abana batatu baravutse mu ndwi iheze hakoresheje ubuhinga bwa fecondation in vitro bushasha mu Burundi. Abo bana nibo ba mbere bavutse mu Burundi hifashishije ubwo buhinga. Ubwo nabwo bwatangujwe na Fondation Bonne Action umugira neza yegukira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Vyaciye mu bitaro polyclinique umugira neza. Ivyo kurema imbanyi hanze y'igitereko fecondation in vitro niyo nkuru nyamukuru y'uno Musi. Mwiriwe cyane ni Davi nizere komeze neza mwese. Fecondation in vitro ifasha abafise bimwe mu bibazo vyo gusama imbanyi kuronka amahirwe yo kurondoka biciye mu guteraniriza intanga hanze y'imibiri. Zimaze gufatana zikabura ubuto rumwe ziraheza zikarongikwa mu gitereko c'umukenyezi hakoresheje ubuhinga bwo kwa muganga. Urubuga X rw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu rutubwira ko abana babiri ba mbere bavutse ari amahasa kwa 17 Rusamo no mwaka, uyundi yavutse bukeye. Abakenyezi bo mu Burundi bahora bakenera kwifashisha ubwo buhinga vyahora bibasaba kuja mu makungu. Muribuka mu misi iheze Karine barantwaririje wa muvyeyi yavyaye umwana wa mbere ku myaka 60 hari muri nzero 2024. Imbanyi yiwe yayitwaye habanje gukoreshwa ubwo buhinga bwa fecondation in vitro. Uwo mukenyezi yari yakiriwe mu bitaro biri mu Rwanda muri Rusama 2023. Imbuto ziwe zarahujijwe n'iz'umugabo wiwe biciye muri ubwo buhinga. Inyuma y'indwi zitandatu yaciye ataha yasamye. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru yashikirije ko agereranije uburyo yakoresheje kugira kwa muganga mu Rwanda bikunde bungana n'amadolari 6,300 y'amanyamerika, hafi miliyoni 200 mu mafaranga y'amarundi. Amaze gutahuka avuye mu Rwanda, ibitaro Tanganyika Care nivyo vyabandanyije kumukurikirana gushika yibaruke itariki 24/0/2024. Uwo mukenyezi yari yubatse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 992 akaba atari bwaronka umwana n'umwe. None ni igiki twomenya ku buhinga bwa fecondation in vitro? Muri ubwo buryo bafata intanga ngore bakazikura mu mukenyezi, umugabo nawe akazana intanga ngabo, hama izo ntanga zikaca zihuzwa mu buhinga bw'ivyuma laboratoire. Inyuma y'imisi iri hagati y'3 n'5, urubuto rumwe rwavuye muri za ntanga zahuzwa ruca rushirwa mu gitereko c'umukenyezi gutya akabasamye. Ubwo buryo rero ngo bukoreshwa iyo abubakanye canke abandi bose bifuza ikibondo, vyanse ko baronka ikibondo biturutse ku turingoti tw'intanga ngore ari natwo zihuriramwo n'intanga ngabo twazivye canke umukenyezi atatwa afise. Ngo hari n'igihe umugabo aba afise intanga zitiyunguruza neza canke ari zike. Aho ni mu gihe aba bana bagize ubugumba budafise isiguro, iyo udusaho dukora intanga ngore tudakora neza canke iyo ari ubugumba buturutse ku ndwara yitwa endometriose umukenyezi yagwaye. Mwomenya ko umwana wa mbere yavutse hakoresheje ubwo buryo ari Louise Brown, yavuze ku igenekerezo rya 19 mu Kakaro 1978 mu gihugu c'Ubwongereza. Mu Burundi rero ubwo buhinga bukaba bwatangujwe mu mwaka wa 2023 kuri polyclinique umugira neza mu Kibimba igiheta mu ntara ya Gitega. Ikigo mpuzamakungu Fondation Merck cyo mu Budagi kikaba arico cabifashe mu mugongo. Naho biruko ubuhinga bwa fecondation in vitro ntibuhurizwa ko na bose. Nka Ecclesia Katolika ibona ko ubwo buryo butubahiriza ingene Imana yateguye ibijanye n'irema, aho umugabo ategerezwa guhuza ibitsina n'umugore kugira ngo bashobore kwibaruka. Musenyeri Jean-Louis Brug yanonose ivy'iyobokamana yanditse ati: ivyuma ntibishobora gusubirira ukunywana kw'imibiri. Umwana abonetse biciye muri ubwo buryo ntaba ari ingabirano, ahubwo abasa n'uwaguzwe. Namwe niko muvyumva? Dutandukira inkuru ngufi nazo. Umuyobozi mukuru wa Onatel mushasha avuga ko bene abagenzi we bagiye gukorana inguvu nyinshi n'ubwitonzi kugira bakemura ibibazo bivugwa muri iryo shirahamwe rya leta no kuriteza imbere. Vyabaye kuri uwa mbere mu gihe hariko habibisikanya hagati y'uburongozi bukuru bw'iryo shirahamwe. Sixte Niyuhira aramutswe ishirahamwe Onatel ati hambavu y'ingorane iryo shirahamwe risanzwe rifise, abakozi bari basanzwe muri iryo shirahamwe bashira habona inguvu zabo kugira zifashe kongereza umwimbu gusumba uko wari wifashe. Intara zitanu zo mu ndinganizo shasha y'u Burundi zigiye kuba kwamwe mwimwe kirimba kizoba gifise aho umukuru w'igihugu akorera n'ikibanza kizoshobora kuberamwe inama shikiranganje. Ngo no mu zindi ntara zose zari zihasanzwe zitegerezwa kuba kwamwe ibirimba vy'umukuru w'igihugu kuko ariho umushinga w'iterambere utangurira.
Ivyo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabivugiye icendajuru mu ntara ya Cankuzo kuri uyu wa mbere 20 Rusama. Ngo kino kiyago hagati y'u Burundi n'umuryango w'ibihugu vy'ubumwe bwa Buraya kije hageze inyuma y'imyaka hari imigenderanire itameze neza hagati y'impande uko ari zibiri. Umushikiranganje Albert Shingiro mu vyajejwe harimo imigenderanire n'ayandi makungu yabishikirije uyu munsi igihe hariko hatanguzwa ibiganiro vyo gukomeza imigenderanire hagati y'u Burundi n'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Buraya. Ibiganiro vyabereye mu mwiherero, ivyafunditswe tuzobibashikiriza mu makuru yacu yo hanyuma. Mwakoze kudukurikira, aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News, ahanje tuzosubira ejo.